no munsi turavye inda zikoroka ni nyinshi cyane kandi abantu bakabikora batakibitinya kubera impamvu zitandukanye. Ego ubwa mbere ho hari imyigishirize mibi, kwizera kubi, ubuvugishwa canke ubutumwa bw'ibinyoma bwaraje, ntibagikankamira icaha, ntibacereka abantu ikizira, abantu bose babona ko ibintu bisanzwe no munsi. Ikindi cya kabiri ni indero. Abavyeyi baha abana, urabona yuko indero yasubiye inyuma cyane. Hanyuma rero urumva Satani nabwo ivyo ariko arakora mu isi biteye ubwoba, kuko abantu aho guhaguruka ngo babigwanye babigiterambere. Uno munsi ugiye kuraba hariho ama ONG ajya amashirahamwe mpuzamakungu, usanga uyuyu icyo yashingiwe cyo gukora ni ugutera intege abakobwa bagomba gukorora inda. Uno munsi bakavuga ati utwaye inda utabishaka cyukuramwo, kandi ubona byo nakugora, twe turahare tuzogufasha tukwereka ingene babigenza. None ubu hari ibihugu bimwe bimwe no muri ibihugu bibanye turimwo, ubu uyu mukobwa gutwara inda ni diri. Avuga ati jewe aho goreka bayintwaze cenge navuga ngomba kuyikuramwo bace bampa wa mutahe n'amahera. Hariho amaweneje ariko abasapotinga ko zaburira avuga yuko ingabire yitwa umwana itangwa n'Imana gusa. Umwicike waruzi yuko kubaho kwiwe Imana guvize ko mugambo yuwe, sibyo? Muri ico gihe nawe ajya amaraso menye, wibuke ibyagahene nabere avuga ati amaraso ya mwene wanyu arataka. Nico gituma washaka ingaruka bifise. Hari abakobwa usanga mu minsi mike baragwaye mu mutwe, barasaze bakiruka. Hariho abantu usanga ya maraso bakoze atangwe kubabuza amahoro kubera kwagutaka kwayo, batangwe kwama ariko barota inzoya zirira, sibyo? Canke inzoya zihamagara ati mama none ko wanyishe wampoye iki. Barabibesha kuko bavuga ngo abantu barakundana, sibyo? Barasamba mu gusambana gapote cyane. None nta muntu ari kure kugira amabanga yabubatse, kandi atarubaka. None kure kitwa amabanga yabubatse. None uwo muzamana ukiri umukobwa nawe ndari umuhungu murubatse. Amahoro y'Imana reka abane namwe mwebwe mwese mubafasha kanya keza mukadukurikirana aho muherereye hose. Reka nongere ndabaramutse, nongera ndabifuriza ibihe vyiza cyane. Turatanga uyu umwaka mwiza cyane, umwaka mushasha wa 2024. Umuntu yawutanguye nabi niyihangane cyane, wawutanguye neza nakomeze gushima Imana. Byose bigirwa n'Imana, amagara meza canke iyo bitameze neza bicanke biyumba. Uno munsi kandi ni Buja Town TV nkuko mubimenyereye. Mikro ya kabiri iri kumutumire nkuko mwayibonye, umunyacubahiro ubaha, umukozi w'Imana, umurongozi w'ishengero, umupapa, umuvyeyi w'abana. Atanga inyigisho nyinshi, ni Apotre Mbayahaga Isidore nkuko mubimenyereye canke nkuko mwabibonye. Jewe uno musi naremesheje kino kiyago niraja nkuko musanzwe mumenyereye, ndabama hafi. Twashoboye kugirirwa ibakwe n'amahirwe turaronka akanya k'ikiyago n'umukozi w'Imana. Reka mbanze ndamuramutse ndanamwifuriza n'umwaka mushasha. Murakoze cyane, ndabaramukije, ndabifuriza umwaka mwiza w'amahoro, umunezero n'iterambere. Kandi ndavyifuriza n'abariko badukurikirana bose. Neza cyane. Mu majambo make Apotre, umwaka mwawutanguye gute? Twawutanguye neza. Mu by'ukuri turashimira Imana kuko aba mu muryango, aho umuntu abatemberera mu magara y'umuntu, meze neza hose, nta kibazo mfise, ndashimira Imana. Iyo ngira ibakwe nkabonana namwe canke nkagiranira ikiyago, nama nifuza kubabaza akabazo kerekeye n'intama z'Imana musanzwe murongoye. Zifashe gute muri rusangi? Ubutumwa buracavugwa. Buracavugwa. Nuguhozako. Hari ikintu kintangaza kuri mwebwe, muri imbere mu butumwa, novuga mu vy'imwemu, mu vy'umwuka. Abanyarwanda no bavuga ati muyoboka Mana, musanzwe munarangura n'andi mabanga y'igihugu. Biraborohera?
bo biroroshe kuko urumva byose ni ubugombe bw'Imana. Ego. Bibiliya irabitwemerera ko ariko duteza kubigenza. Ego. Kuko umuntu asoma Bibiliya kandi yayize azi no gukurikirana ico mpwemu y'Imana avuga. Ego. Nico gituma bivuga ngo ikintu cyose cyashiriwe umwanya wacu. Aha. Hari umwanya wo gusenga burya hakaba n'umwanya wo gukora. Ego. Kandi Bibiliya henshi iravuga ati udakoze ntakarye. Nzohezaga ibikorwa by'amaboko yanyu. Ego. Igituma je nkunda cyane ko nosenga nkagira ibikorwa nkora. Cyane cyane je ndisunga intumwa Pawulo. Pawulo yakoze ibikorwa byinshi cyane mu ivugabutumwa gusumba n'izindi ntumwa. Atari uko yari umuntu aze kuvuga menshi ashirukanya, mugabo icyayi mufashije kimwe byari umugisha akura mu bikorwa by'amaboko yiwe. Ko Pawulo yari afise uruganda asangiye n'abakwira, yari uruganda rukora amahema rukongera rukayadandaza. Pawulo rero burya muri Bibiliya dusoma yanditse ibitabo 13. Bavuga 12 mugabo n'icyo abaheburayo ugisomye neza urabona kumenga inyandiko ya Pawulo. Ego. Ivyo yabikoze kubera iki? Suko yakoze ubutumwa bwinshi gusumba abandi. Wanashaka mu ivuga butumwa yagiye inshuro zitarenga 3. Yagiye inshuro 3 zonyine zitarenga, mugabo akora ibikorwa birengeye abagiye imyaka myinshi, abagiye iminsi yose. Kubera iki? Pawulo yafata umwanya wo gukora ayo mahema akayadandaza. Yamara kuyadandaza amafaranga amaze kuyashira mu mufuko, agaheza agakura ko ayo gufashisha imfuvyi n'abapfakazi n'abakene, ayasigaye akamufasha mu rugendo rw'ivuga butumwa. Nitike ibizomutunga n'ingene azobaho. Nta kintu na kimwe yigeze agoza ishengero cyengwa agoze abakristo nk'uko ubona benshi bagora abantu bavuga ati mu mpibi. Pawulo yakoresha amakoboko yiwe, ibivuye mu maboko ye bikamufasha gukorera Imana, bikamufasha no kubaho akorera Imana akatagira umugayo. Rero ni byiza yuko ni byiza ko rero umuntu adashobora kuvuga ngo genzo gukorera Imana umvuga ubutumwa kuko nk'ubu amasaha 12 yose yo ku murango uvuga ngo uri kuravuga ubutumwa kandi uvuga ngo uri kurasenga ayo masaha yose tuza kurondera ibyo ukora kuko hejuru ko umukozi w'Imana ko bumvuga butumwa. Ego. Umukuru w'umuryango urabise responsibility mu bana biwawe tuza kurondera ibitunga umuryango. Ibyo rero byinshi rero ababiyobewe naba cyo batangura kuvuga ubutumwa butagoroye burimo ibinyoma ko bavuga bati ibyo kurya ibyo kwambara ibyo kwigisha abana byose nzobikura mu maturo byose n'abakristo bazobima ariko siko bibirivuga ni inyigisho z'ibinyoma kuko haba harimo n'amaterabwoba yo kuvuga ati utabikoze Imana yavuze ibi sibyo. Yego. Umuntu wese ariho umugabo w'Imana yavuze ati nzoguha umugisha mugafatiye ku byo wakoze n'amaboko yawe. Ati nzoguha umugisha ufatiye ku byo wakoze n'amaboko yawe. Mw'abantu mwe uno munsi hari ubutumwa bwinshi novuga mu vy'Imana aho usanga umukozi w'Imana abeshejweho n'amaturo n'amashikanwa. Muratanze umuco ukwiriye duhereye muri kahise novuga ni mwisezerano rya nirishaka usanzwe abantu bakunda gufata mu isezerano rya kera kuvyerekeye Abalewi mu miryango 12 ya Isirayeli. Hariho umuryango umwe yavuze ati mwebwe muzokora akazi k'abaherezi mu ngoro y'Imana. Mwebwe abandi bazoja mu bikorwa amaproje atandukanye ariko mwebwe ndabahaye umurimo ukama muri mu rusengero murindira ibimazi abantu bazana gushikanira Imana niho kazi muzokora. Ibizobatunga rero bizova mu vyabo barondeye babazaniremo ikigira 10 za ku rusengero mushe murondera mwibatunga. Ngavyo byaravuyeho uno munsi nta baherezi bakiri. Abantu barateza kumenya yuko twabwiwe yuko tubavuga butumwa abapasteri abigisha abavugishwa mugabo tugomba gukora twisunze akararo keza. Umwami Yesu urabizi ngene yabigenza na Pawulo n'izindi ntumwa barakora kandi bagahamagarira. Sinzi Pawulo yandikiye tuje aba Filipi aravuga ati mwebwe ntimumere nka babandi badandarisha ingabire z'Imana ahubwo mukore mu cyumukuza amaboko yanyu kugira ngo bizobahe niteka mu byo muri ko murakora byo gutumwa bwiza ariko ntimwibishe ijambo ry'Imana. Uravyumva ati mutwigireko kuko twebwe muraza ko twakoresha amaboko yacu tukarondera bidutunga
n'ibidufasha gukwiragiza ubutumwa bwiza. neza cyane. Yego. Aho onye muratanze ubutumwa bukwiriye ku badashaka gukora. Byari bivuye ku kibazo ndababaje ati imirimo y'amabanga y'igihugu no uri umukozi w'Imana mu bifatanya gute? Nuko murabiduhaye. Ego udakora ntakajye. Reka dukore. Nari natanguye rero ndababaza ku bijanye n'amabanga musanzwe murangura. Duheruka kurangiza umwaka, turatanguye umwaka mushasha, turacari mu kwezi kwa mbere. Ego hariho byinshi biba byarigaragaje, nkamwe muba muri imbere mu rusengero cyangwa muba muri imbere cyangwa muba muyoboye intama z'Imana muranabibona. Aho no munsi dufate nko kugwaruka no munsi ikirori niyonjya y'ugwaruka. Ego nibyo. Aho bamwe dusigaye tuvuga ko atamyakija. Ego. Kenshi mu mpera z'umwaka cyangwa ku itariki imwe hari imigani kunda kuvugwa ngo mu kwicenda wazovuka benshi. Ariko hari ibintu biriko birafata ugwaruka mu ino minsi aho mengo ntibagitinya kwica. Ugwaruka ntirugitinya kwica. Nk'ikibazo noca ndababaza ngaho, icyaha cyo kwica gifisiza ingaruka mbi mu buzima bw'umuntu canke amaraso n'umuvumo kuko burya icyaha cyo kwica amaraso ntahera. Hanyuma kwica mfatiye kuri ibyo mwareko muravuga byo gwaruka, hari abantu babona yuko umenga gukorora inda. Uragenda kubwire burya urubuto rw'umugabo bamaze kuvura n'ubw'umugore bikarema umwana mu nda umuntu aba yamaze kubaho. No kuvuga rero kumwica bisa no kuba wishe ukuza. Uravyumva rero muri ico gihe abantu benshi barabikora. No munsi turavye inda zikoroka ni nyinshi cyane. Kandi abantu bakabikora batakibitinya kubera impamvu zitandukanye. Ubwa mbere ho hari imyigishirize mibi, kwizera kubi, ubuvugishwa canke ubutumwa bw'ibinyoma bwaraje, ntibagikankamira icaha, ntibacereka abantu ikizira, abantu bose babona ko ibintu ari bisanzwe no munsi. Ikindi cya kabiri ni indero. Abavyeyi baha abana, urabona yuko indero yasubiye inyuma cyane. Batakiganiriza abana, abavyeyi ngo babwira abana ikizira, babiganiriza bati iki ni cashika mwifate gutya na gutya. Abana ntitwovuga ngo barireze, ahubwo uruhara rw'abavyeyi baruhaye internet. Abavyeyi ni baca bagenda bagaha abana ama smartphone canke ibindi bintu, ugasanga nta mwanya bagifise wo kuganira n'abana babo yerekeye ubuzima. Kuko imyaka irikira kuri kuganira n'umusoro ukavuga turabona ko utanguye kumera ubwanwa, ubwakaha bwaje, ejo uzokumva muri we ibintu bigutuma gushaka gusomana n'abakobwa, uzumenye ni wabigira hari ikizohava kiba. N'umukobwa ukamubwira utabona wameza amabere. Hari ibimenyetso byerekana yuko uri kurakura. Ukihenda ejo umuntu araguhenda bifatiye no kubiguseburamwo, ugacuja nago ngo n'urukundo canke no twitwuntu tw'udukado baguhaye, hari ikintu kizoba. So tuzogwara canke uzotwara inda. Uzumenye ko umukobwa atwaye inda, agaciro k'umukobwa kaba kamuvuyeko, akaba gatakaye kose niko bimeze. Muri ico gihe atageza avyumva ngo hagire umuntu amuganiriza nk'umuvyeyi wiwe abimenye, bako atari bisanzwe, umva ntaca atinya. Hanyuma rero urumva Satani nabwo ivyo ariko arakora mu isi biteye ubwoba, kuko abantu aho guhaguruka ngo babigwanye babika iterambere. Uno munsi ugiye kuraba hariho ama ONG ajya amashirahamwe mpuzamakungu, usanga uyu icyo yashingiwe cyo gukora no gutera intege abakobwa bagomba gukorora inda, bakabemerera nuko babafasha, bashabaha n'imitahe ahubwo kugira ngo biyungunganye barabe ingene babaho. Uno munsi bakabwira ati utwaye inda utabishaka cyukuramwo, kandi ubona byo nakugora, twe turahari tuzogufasha, tukwereka ingene babigenza, jane kwa muganga canke tuguha imiti, tunagukurikirana ntihagire ingaruka bijamwo. Hanyuma no hagaca haba n'abavugizi bagomba kuvugira abo bantu yuko nubwo bakoroye inda batazogumana agaciro muri societe, hari abantu b'igiciro nk'abandi bose. No kuvuga rero uwo muntu arafise amategeko yitwa ngo naya gateka kazi na muntu ariko aramukingira muri ca kibi cyo kwica.
muri ca kibi cyo gukorora inda. Ego. Rero muri ico gihe abantu ariko baravyumva, ubu noneho ubu hari ibihugu bimwe bimwe no muri ibihugu bibanye turimwo. Ego. Ubu uyu mukobwa gutwara inda ni diri. Avuga ati jewe aho gureka bayintwaze, cenge navuga ngomba kuyikuramwo, bace bampa wa mutahe. N'amahera. Bariho amabonje ariko abasapotinga. Ukuri. Babashiraho amashira hamwe, abandi bakababwira ati twebwe twokora iki mudufashe. Ego. Twakoroye inda societe iki turaba nabi, mutube hafi. Ivyo bintu bikabaho. No muri ico gihe rero ico gitubanda kubwira ko Satani reka akora ibintu bifatanije nuko abavyeyi basamaye, bigafatana nuko hari n'abakozi b'Imana basamaye nabone, batariko barabwira abantu ingaruka z'icaha. Rero ivyo bintu byo bavuze uti inda zikoroka byafashe umurindi muremure. Donc ntibaze ko ari bitwa ngo ya voroteme isanzwe, mugabo ico kintu kwica. Ujya mwana wishe, Imana ko yari yamuremye. Ko Zaburi iravuga yuko ingabire yitwa umwana itangwa n'Imana gusa. Umwiciye iki? Waruzi yuko kubaho kwiwe Imana iguvize ko mugambo yuwe. Sibyo? Muri ico gihe nawe ajya amaraso menye. Wibuke ivyagahene nabere yavuga ati amaraso ya mwene wanyu arataka. Nico gituma washaka ingaruka bifise. Ego. Hari abakobwa usanga mu minsi mike baragwaye mu mutwe. Barasaze bakiruka. Ego. Hari abantu usanga ya maraso bakoze. Ego. Atangwe kubabuza amahoro ko bera kwagutaka kwayo. Batangwe kwamba ariko barota inzoya zirira. Sibyo? Canke inzoya zihamagara ati mama. None ko wanyishe wampoye iki? Ivyo turakunda kuvyumva. Abantu bazoma deliverance akavuga nibiki. Ugasanga ari amajwi amuhamagara. Ndakiryama agiye kuryama yumva uyo yarurira. Hagiye atekereza kumva uyo yarurira. Ego. Donc bamwe ugasanga byaba traumatique. Kindi naco. Bishobora kugira ingaruka mbi. N'igihe yagombye kwifuza kuvyara uwagomba kurera. Gute naho? Bivanye nuko yakoreye yamada. Ego. Na ya miti ashobora kuba yarafashe. Ugasanga birafise ama effets secondaires yo gutuma usubira gusama bigorana. Agasubira kwicuza kwapfuye atavyaye canke yatevye kuronka umwana kandi uwo yari yaronse yari kuba kuze yaramwishe. Ivyo navyo birafise ingaruka. Ico gituma abantu bagiye kumenya ngo kwica umwana ari mu nda. Ego. Ni icaha gikomeye cyane. Kandi kizotuma umuntu akiri mwisi agira ibyago bitandukanye. Icongeyeho coco ko cihana cyo birakunda. Imana ni nyembabazi. Mugabo natihana. Nigihe no mu muriro udahera. Ego. Hari ikintu mwavuze kubijanye na ngo bahabwa agaciro ngo mu bandi iyo bimaze kubashikira canke iyo bamaze kuba bokorora inda ntibabe bicibwa. Ndakunda kubaza ibibazo cane kuri mwebwe mudukuriye abakurambere mu mico n'imigenzo y'ikirundi vyaho hambere ku Murundi. Umwigeme atwaye imbaye yafatwa gute mu kibano? Murabizi gano cyari cyo gupfa. Cyo murabizi. Ikintu cyitwa usuma nyenze nta muratakiza. Iyo umukobwa yatwaye inda, ikintu cya mbere bamuhanisha kandi bamuhigana bwa mbere rw'abavyeyi biwe. Kuko babona yuko aje gutesha agaciro umuryango wabo, azanye ikizira ku muryango wabo, azanye igitutsi mu muryango muri societe y'abantu. Ico kintu cyo bakora baje kumuta mu rusumanyenzi. Urusumanyenzi rurerure cyane rw'imetero nyinshi niyo babata bagapfirayo. Aho yabapfuye vyabihetse. Uwayimuteye nawe? Ico gihe sinzi cy'amategeko yavuga vuga. Rega Barundi no mu karere ka hano. Ego. Hari ikintu bapfana abisirayeli. Gute nawe? Kandi aho hantu je ndavuga yuko aya mategeko yararenganye. Kuko muri Isirayeli uribuka na Yesu barafashe umugore yasambanye. Kandi bamufata ariko arabikora. Mugabo baburiwe bazana imbere ya Yesu bati none amategeko ya Mose avuga ko uyu muntu yicishwa amabuye agapfa. Uko byari bimeze bafashe umuntu yasambanye umugore bamwicisha amabuye. Mugabo umugabo ntacyo bamugiye. None hari umuntu asambana akisambanye. Abindi nyene bibindi by'ubushetani bagira. Mu isango ryo tegeko ryateza guca rifata babiri. Kuko gusambana ni igikorwa cya babiri.
mugabo urabona yuko haba mu Bisirayeli yicwa abagore basambanye cyangwa umukobwa yasambanye ni wacu rero ugiye kureba by'usuma nyenze cyasa nayo mateko y'abayuda bajugunya y'umukobwa kubera ko batera y'umukobwa gusa hama bazari imigani abarundi bakera bigungira ko cyane bikomeza bakagomba kwerekana ko amafuti yabo atari amafuti ahubwo ari ubugabo yemwe bavanywe imfizi ntiyimiga urabyumva iyi ni imvugo umugabo yasambanye umuhungu yasambanye avuga ati nta ngora n'imfizi ntiyimiga ngaho umukobwa aragira ibyago yaragira ibyago aho hambere ni ukuvuga wowe igicibwa no mu muryango kwa bamaramaje baca bavuga ati twebwe hako tumaramara kugira umuryango wikure ku ico ceye wikure ku iceye baca baja guta mu gisuma nyenzi uno munsi mwanabigarutse ko muravuga ati vyabaye idiri vyabaye ikirori aho mukobwa gukurayo zibiri zitatu zine zitanu ari ibintu bito bisanzwe cyane none gapote ubwo ntaho vyoba bihuriye canke n'ivyogira ingaruka mbi muri kazoza mu bijanye no kurenga ibigo oya si muri kazoza muri mvuga muri kazoza ko uwo muntu yabigize umumenyero kwamamwo ubwa mbere urumva asanzwe ari umusambanyi kuko kuja kugira amabanga y'abubatsi utagira umugabo uri umukobwa sadiri uri umusambanyi uri mu ngeso y'ubusambanyi ingeso y'ubusambanyi rero ntihwera kubera ngo waronze umugabo witiriwe oya ahubwo irakura mu bisanzwe urumva nticipfa ingeso y'ubusambanyi dayimoni y'ubusambanyi yicwa n'ubuko ukijijwe ukihana naye hano wo kuvuga ngo iyi rero nta ngorane zohera n'ubukobwa ntibikunda kuko niba umuntu yarasambanye ari umukobwa agasambana n'abagabo batandukanye agasambana n'imisoro itandukanye mu bibanza bitandukanye iyo dayimoni ntigisohoka ngo nuko yagiye kuraba ngo yasinye mu gitabo cyo muri komine yagiye no mu rusengo ngo nisaba ngo bamuhezagiye atihanye ngo amasengesho mugire deliverance iyo ngeso mbi iyo dayimoni muzokemo n'igihe azoshika mu rugo azoshika mu rugo ariko agumye kagatima k'ubusambanyi abandi ajya gusambana hanze ariho n'amadivorce yasaze muri iki gihe yasaze nyene biva ku ngaruka mbi nyene zitandukanye baba baraciyemo ibintu ni byinshi uruba bituma abantu bahukana ubwa mbere ho ni yandero twavuga umukobwa arakura kamera amabere yatsambanye kuva kirifise imyaka 10 na 15 umuvyeyi ntarigera mwicarika ngo anamubwire kuja mu rugo ingene bimeze ntazi iyo agiye ingene zo kwifata azi yuko nyine no gupfa no kuva iwabo agaca ataha ahandi hantu hashasha umuntu yitwa umugabo wiwe umugabo nta responsibility canke impanuro baha abakobwa bakera kuja kuba umukenyezi umuntu arugo bakironka urabyumva mu gihe ashitseyo rero ntazi ibyo akora ntamenye yuko statiwe yahindutse n'umuhungu niko kuko hari ibihungu bivi wabo bitazi kiuna kimwe byarezwe nabi tambuka uzino atiwizi gukora bivuye muhira bakibishigishira ubuyi ibintu byose akene amafaranga n'inyiramuha ngo ameze ubwo ngo yaronse umukobwa basomana bakundanye bararongoranye ntazi uko agiye kuba umuntu afite responsibility ku muryango ya maturité yo kuvuga ati ubu rero bavuga ngo hagiye ubwanwa hava ubwana ntavyazi bero bateza kumwereka bati umenye yuko ari uzorondera ibitunga umugore ejo uzovyara uteza kumenya ibizotunga umuryango umwana azokwiga canke azonagwara ntibizogenda uku wa muhungu umenye ibyo guhamagara mama birahetse ibyo kuvuga ngo papa birahetse ni ugiye kuba papa mu rugo ivyo ntavyo bamenye yashika muhira rero akabandanya yivyukira ari abafilime kwa kundi sivyo ntagiye gukora ntagiye kurondera ikiraka saa sita irageze umugore atareba ivyo ateka arabibuze rimwe ayibuze kabiri azovuga ati ibintu zo kwapisi ibyo ntibibaho sinaje kwishigwa inzara ngaha canke ugasanga wa mukobwa nawe yaje kurongorwa afise ingeso zo kutagira icyahereza amaboko sivyo hamwe n'agahuzu ko munsi n'umukozi yahora akamumesera sivyo
yateza kumenya ko byahindutse. Yego. Ubuye ni mama mu rugo n'umugore w'umuntu. Yego. Amikina cyo kibisambura tugaruke hahandi. Yego. Bimwe byo guca mu bakope n'abakopine benshi. Aha. Umukobwa agiye kurongora mu bahungu bahora baryamana. Atoyemwe umwe amujanye. Mugana abantu ntacyo bapfuye. Sivyo? N'umuhungu ni kwa kundi. Nawe afise abakopine bahora basambana batatu canke bane. Akoyemwe aragiye. Muga ntiyabahevye. Wanashaka kuzosanga nibo bari muri komite y'urubanza kwabo. Ari nabo badofe n'abadofine. Nibo badofe n'abadofine ni ryarigara nyene. Uravyumva? Nukuvuga ati reka duheze ibirori by'urubanza. Iyo twisubirire muri bya bindi. Yahindutse. Ubandanje gutyo ugafatwa. Yego. Cause ya divorce. Cause ya divorce. Copinage. Nkunda kwita copinage précoce. Oya barabibesha kuko bavuga ngo barakundana. Sivyo. Barasamba. Mu gusambana gapote. Cyane. None nta muntu ari kure kugira amabanga yabubatse. Yego. Hana tarubaka. None kure kitwa amabanga yabubatse. None uwo muzamana ukiri umukobwa nawe ndari umuhungu. Murubatse. No musi bayita ngo na amabanga y'abakunda. Sivyo. Namabanga y'abasambana. Bagende gusambanya. No gusambanya. Mwiza ngo vyitwa urukundo mu gihe umuntu yamaze kuba umugore akaba umugabo. Ubwo birivuga ati mugabo kunda umugore wawe. Hama umugore ubaha umugabo wawe. Nibyo. Hagati y'umusore n'inkumi ni gusambanya. Ni kuvuga no kubijamo hataragera abari gusambura nakazoza abatari kazoza kameze neza uko bigenda kose. Akenshi bigira ingaruka. Akenshi bigira ingaruka. Gifize nkurikitse. Ego. Uno munsi hariho ijambo kera bakunda gukoresha cyane cyane wara turyumva kuri ba papa bacu tukiri bato. Sindatahura impamvu ryavuyeho aho umuntu yitwa umucance wa naka. Uzoza ururyumva. Byapfiriye he gapotre? Ubwa mbere hoho. Ego. Kwitwa umucance urabyumva. Ince, numva harimo ince. Ego. Urabyumva? Ego. Nukuvuga umuntu yagira ubukwe. Ego. Atarigera akora imibonano mpuzabitsina na rimwe. Nukuvuga abakiri kwince. Ego. Nukuvuga rero wa mugabo na wene. Ntiyari bwaje konona ibintu byo hanze. Abandi. Gasanga umusore yarabungabunza ubusore bwiwe, umukobwa yarabungabunza ubukumi bwiwe, hanyuma rero agiye kurongwa agifise ince. Nukuvuga yaba umuhungu ni rya mbere, yaba umukobwa ni rya mbere. Nukuvuga amushinje. Nico gituma avuga ati umucance wanje. None wowe uzoja kuvuga ngo umuntu umucance wawe wagiye atazogifise. Ntibikunda. Azociza kuye. Wewe ndejurube wakoroye inda. Uvize ibigabo bingahe mukundana wasamaye kuvuga iri mutwe twavuga. Ince muri sango uzicibwa n'uwa mbere muhuje ibitsina. Niwo ukwita umucanje wawe. Yego. Uno munsi muri generation y'iki gihe iyo twumvise canke bumvise umwigeme agifise ince bacavuga ngo wabo bararoga. Baramuzome umva ahari yohawa agaciro. Ego. Ngo yitwe ko ari we yabungabunze canke yitwaye neza. Kubera babandi banganye imyaka warunganwe gwiwe. Bamaze kononekara ari benshi. Basigara biha bonyene rezo yuko ari bari mukuri ahubwo atabikoze ari batumva neza impamvu. Kubera sanga ari umwe canke babiri rero. Ntibabatahura bashaba baba marginalize bakavuga ati wapi ntibishoboka. So n'est pas normal. Ego. C'est-à-dire ko hari ikintu kitagenda neza iwabo ngira baramurotse. Ngira nyina araroga. Nivyo. Ngira ntakomeye. Mugabo nubwo yarozwe ubwo burozi yarozwe. Ni bwiza kuko yarozwe uburozi bw'indero nziza. Yarozwe uburozi bwo kwihangana no kudakora ibyo atarekuriwe. Neza cyane. Ndakunda kuvuga ati nta mwongo buri sato. Ibitahizwe cyane nta nyambo ibura gahonze. Aho hambere apotre. Ntivyashika umwigeme akaja kuba ku rugo ntibasange akiri umwigeme. Byarashika nico gituma ico gihe batatwikurura. Byaca bigenda gute rero basanze atabwiye. Yiga nico gituma hari impano zimwe zikwiye gukugwaho. Kuko ubwa mbereho. Ego. Iyo bafashe kuko hari gihe yashobora kwinyegeza akabikora ntagira ubimenye.
bikaba mwibanga mugabo ince ntizasubirako zaba zavuyeko muri ico gihe rero iyo umuntu agiye kurongorwa sivyo hanyuma bakamushingira yego urumva yarongowe sivyo yego ni ukuvuga mu gitondo hakiri kare umugabo undi ukuvuga umugabo yamurongoye bayinasenge canke bashikiwe hari ukuntu baca baja muri salomurere agaca afata impuzu canke ishuka yego barayeko akazisasura akazibaterera agacisha mu idirisha canke mu oya kera inzo za ruguru nta maparafo yariho ucisha hejuru ugatera bakazitora hanyuma rero ico barabako niki cari ikimenyetso c'uko uwo mukobwa yarongoye akiri isugi barabako amaraso ukince iyo zacitse amaraso arapfa rero muri ico gihe rero bace bazimuha bazoziterera basanze hariko amaraso barabona bati umukobwa twarongoye yararezwe bace bafata inzoga rero bagace bayifatamwo bakayishiramwo umukenke udaciye epfo na ruguru uzivye hose amugiye basanze ince zari ziriko ego bagace bayirungika iwabo w'umukobwa niyo yaja kuvuga amakuru ingene umwana wabo basanze ameze nta rindi jambo birirwa baravuga iyo nzoga ishitse barabamwe uwo mukenke gusa bakavuga bati umukobwa wacu basanze yarazigamye ubusugi bwiwe ubwo gwari uburenganzira bw'uko muronse uruhusha ko moja gutwikurura iyo basanze rero karabaye bagasanga zanje ntazikiriho baje bafata ya nzoga bakayishiramo umukenke uciye epfo na ruguru utobotse epfo na ruguru bagaca bashira muri yazo gapfundikira ati jane wabo umukobwa bashikayo bagaca baraba uwo mukenke bamenya yuko urubanza rwo gutwikurura rwasivye ahubwo haca haba icicaro c'abagabo kuvuga iwabo w'umukobwa nabi wabo w'umuhungu kubera inkwano batanze barazisubitse inkwano zaca zisubizwa yego barashobora kumvikana bati nubwo twasanze ataziriko dupfe kumugumana mugabo inkwano twabahaye dusubitse inkwano zigasubizwa neza mu kirundi kumvikana swati nimba bazibaha zose canke nimba zari inka zitanu bavuga ati dushumbuje kamwe izindi muzitware niko byari bimeze urubanza rwo gutwikurura ntigwaba rero none uno munsi naho ubu rero urumva ntibikunda uravye no gutwikurura ingene bisigaye bimeze no munsi si urubanza no konona imico no gutuka imico yacu none uwo twikurura gute umuntu atarongo w'abantu bagiye mu rubanza kanaka ni muri sare kereke pare sivyo doti irabaye mu gitondo sivyo saa sita saa 10 ni mariage saa 11:30 bati nireka muri zubaza gatoya tuhindura intebe hanyuma tugire gutwikurura mukiri ngaho nyene gaca tugirwa bagaje ngo batwikurire batwikuriye tuje gutwikurura umuntu ataranye n'umugabo urugo rutabana abageni batararanye yego niwo watwikurura gute ivyo nyene harimwo agahaza zanzu bareke batahe canke nimba banabizinanye imwe kuko urabona ubu hariho abantu usanga bagira ubukwe bamaze imyaka 3-5 bagendana apana kugendana gusa banasambana ako kanyuma rero uravyumva urumva yamugize umugore kuva kera yaramwihaye aramwigopesha nyene mu nyuma araregiraritse ajana inkwano none uwo woye abo bantu bamaze imyaka nk'iyo basambana ngo motife ngo bazobana boca kubwira abantu babagora gute ngo bagire umunsi mukuru gutwikurura bazi yuko atavyo gutwikurura biriho uno musi rero nta kamaro ko gutwikurura kagihari rero no kuraba neza bakabisubiramo neza bigasubirwamo abajejwe imico n'imigenzo igihugu cacu kuko n'ingene basigaye batwikurura nabi naho nyene agira nshike aho hambe abantu batararanye urubanza rwo gutwikurura ni kujya nyene guhagenda nkuko tubona no munsi wenda kore ko babanza bakabashinga umugeni bamaze kumushikana iwabo w'umuhungu ahazo bazobana araryama bugaca hari ndamukanya abavyeyi baza kuramutsa nk'umama aramutse umuhungu wiwe abatabizi ntibamenye ico avuze
aravuga ati umuhungu wanjye waraye gute urumva hari igihe avuga ati naraye ndarigenda no kuvuga ngumva hari ibikorwa yarakora nyene urumva rero muri ico gihe niza basha bavuga mu gitondo bati rero turabe ko yarafise ince bikagaragara ko yarazifise cyangwa atarazifise ico nico cyafasha abantu kumenya rero yeske hariho urubanza rwo gutwikura canke nta ruhari nuko gahunda munsi ni ibintu byo kugira ngo gira ningoga tugire amasaha aragiye tugire dutwikurura gute abantu tugireko basibyo nuko aho nyene cangaruka mbega ko twagiye turatitura imico n'imigenzo yaranze ubuntu bw'abarundi ubwo ntibirimwo mu bituma nuno musi ugwaruka ruca gwijajara n'iterambere afete gituma imico yabaye nk'iyononekaye gatoya nuko twayongeyemo imico y'iminyamahanga kera imico y'Uburundi urumva niyo yari imico yacu gahunda munsi harajemo ikizungu ibintu byitwa ngo ni gisirimu abantu barasirimutse ivyazira barabizirura bivanye n'ibyo bintu bitwa amaterambere turimo urabyumva no munsi ugiye kuraba abana barinda bakura bakaja mu rugo batarigera babona umuntu akuze ari gusa sivyo cyangwa umuntu abona igitsina n'amaso mugabo no munsi ugiye kubiraba biri kuri internet biradandaza no munsi ugiye kuraba n'amashusho canke amareresi agurwa cyane mw'isi amamezo akora amafilime atunze cyane yakora ya pornography nibo bafise amafaranga menshi uravyumva n'abanyamideli nibo berekana ibihimba bimwe by'umukobwa canke iki basanga umuntu no munsi yakoze impuzu ifuka ibere rimwe irindi rikagendera ku gahinga bagasha bayibona ko nende bati ini niyigezweho rero kasanga niko bimeze mugabo no munsi ugiye kubiraba natwe riko biratwinjirana twarinjiriwe hari umuntu muhura w'umukobwa abona mu by'ukuri no gwe ngo arambaye asa no ko ari gusa kandi wagira uracamukoma ngo uramwinjiriye ngo ni vie privée yiwe ya mico ndakwemerera akugare twaramaze kuja muri mondialisation ibyo ni byanyu byakera mwabatama n'abatama ibyo twe ntibikituraba urabyumva ibyo byose byaratumye imico yacu imera nk'itituwe n'izo ngeso z'inyamahanga zatwinjiyemo nuko rero mugabo igihugu cyose kiriyubaka barashobora kubivyura bakavuga ati iki ni kizira kandi vyoshoboka neza cyane ntibikunda ko urumva umwana umuntu akiregwa asigaye yifata umurundi umwana w'umurundi yifata nk'umwana w'umunyamahanga w'umunyamerika havuga ati nkoze ko ndahamagara polisi we nta burenganzira bwo kunkankamira cyangwa ngumugire nabi maka twese buzura abantu bakomeye abantu bose icyo bashikako abantu bari inkoni z'abavyeyi n'abantu batutswe bakosowe ukuze rero umuntu w'icanke atamuvyeyi yovuga ngo gukosore kazoza kawe ntibishoboka ntigashoboka ntibikunda nta na gato nika na Bibiliya avuga ati hindura umwana wawe akiri muto kuko niyamara gukura azohindura none nimba iryo terambere ubwo burenganzira bwitwa bw'ikiremwa n'umuntu butujiye guhindura abana buje gufuta Bibiliya buje kudufutira imico bituma uno munsi bigoye uno munsi biragoye nk'impanuro kubwo gwaruka rutariko ruratinya kuri caca twaherako co kwica co gukorora inda izo nda z'indaro ni igiki botinya uno munsi ico botinya co curumva kirahari nibigire kubo byashikiye mbere kuko hariho ababikoze bibagwa nabi bibagirira ingaruka mbi ntiyibaze nawe ariko arabikora uno munsi ngo byashikiye uriya nawe ntibizomushikira nibige kwiga ku bandi umwana wese yagararije abavyeyi ingaruka zamushikira barazibona hari abana benshi batagiye ku ishuri kandi abavyeyi batari babuze amafaranga yo kubarihira bigira mu biyayuramutwe ngo n'uburenganzira ngo n'ukujihoro no kwinjira iswingida no munsi byabaye ibiwerewere biri ngaho murabyumva n'abantu batakimeza batimoshi wabo bababereye uruhombo ruri ngaho abavyeyi bishwe n'agahinda rero muri ico gihe umwana akwiye kumenya iyo umuvyeyi ariko aramuha indero ni ku neza yiwe uko abareka mutegurira akazoza keza hanyuma ikindi naco ni impanuro notanga abavyeyi
ku muvyeyi abavyeyi nibagerageze basubire barera abana babo. yego kandi uno munsi ikiyago cyo kuzikora yego ino nta zikora iriho Yego. mu kizungu ino nk'ibujumbura mugabo hajya ku muri saro canke ahandi hantu bicare bamenye bati burindwi canke mu kwezi tuzogira icicaro yage n'abana tubacira imigani yego tubabwire twebwe twakoze gute iki niki ni kibi iki kirazira ugikoze kizogira ingaruka zimeze gutyaye abavyeyi bagaruke kurondera umwanya kuko wo kuja mu kabare no kuja muri siporo barawufise ni barondere n'umwanya wo kuyaga n'abana babo kuyaga n'abana ari aho nagira nce nshika ku muvyeyi kuri buri muvyeyi wese ahari uno munsi umwana canke ugwaruka ariko araja mu ngeso mbi abijamwo atacamira yego ariko yamara kugwa mu mutego ngo ndagoye baranyica umuvyeyi uno munsi akora iki umuvyeyi dabora akwiye kutamenya akwiye kumenya yuko ingaruka mbi zishitse ku mwana yitwaye nabi imbere yuko yovuga ngo umwana wawe ndamwishe canke ndamutuka ndamukosora ndamugira gute nabanza arabura uko arabigizemo kuko mu kwankirika k'umwana mu kononekara k'umwana umuvyeyi nabanza arabura uko arabigizemo nimba ari we yasamaye akanka kurugorora umwana hakiri kare amenye yuko amaze gusatura bidakunda amaze gusatura ntibikunda namenye ko umukobwa we nimba amaze kuryamana n'ibigabo bingana na se amaze kwishira mu gihagararo ca nyina ntiyoba kimukosora ngo muto akamwemerera namwamire hakiri kare nimba ari umuhungu naho ariko arakura se namufata ukuboko mubwira ati wa muhungu wewe ngo turaganira kuko uratanguye kuba umugabo bukebuke amutegura muga n'ivyamara kononekara bakizanga ari uko bari bugeze mu ngaruka z'ivyo batakoze kare nibarehe gutibirake ku bana nabone bamenye ko babigezemo uruhara nimba naho bararugize kuko bashobora korera bikanga sivyo umwana ugasanga yabaye icanke kandi ataco utari wakoze nta kindi kihari nibasenga Imana umwana bamwereke kameme ko amakosa yiwe nubwo we barayakoze haracariho gukosora amukosora hanyuma bamwegere ico ntakunda ni kimwe je ntemera n'uyo mukobwa yatwaye inda se na nyina agaca agomba kumujugunya abo bavuka no mujya ukagomba kumufata nabi bakamwirukana bakamuta kijya nikibi bakamubwira igicibwa nivyo sivyo navyo nemera ahubwo uwo mwana yamaze kugira ivyo vyago no gufata kuboko kuko bazomwirukana agire cyaha cyo kwica canke cyo kujugunywa yonge agire ntihahamuka yuko yabuze umuntu amuhumuriza abantu bemwe nabo nibarabe inyifato bifata umwana yamaze kugwa mu ikosa yapfuye aracariho mwereka amakosa yakoze mu mwubake gushasha mu mwereke ko ashobora gusubira kuvyuka agahagarara nubwo abayatembye reka tugushimire cyane Apotre yego murakoze yego tugiranye ibihe vyiza murakoze cyane reka nshimire uwo wese yafasha akanya keza agakurikiraniza impanuro z'umukozi w'Imana Apotre Isidore Mbayahaga aravuga ntavura kandi agirwa akanavura ako kantu nama ndagahindura buri gihe sindavyemeje vuga ngo ndavuga simvura oya uravuga ego ntuvura bisubiye uravura kuko iyo uvuze neza imitima ya benshi irakogwako ibi bikomere vya benshi bigakira ari nayo mpamvu mwebwe bujyaje muri inzu y'ibitabo ego mwe muri inzu y'ibitabo cengirwa ko nawo mugani bavuga ati ngo iyo umusaza apfuye canke iyo umutama apfuye inzu y'ibitabo bihiye agaciro kanyu mwebwe turakazirikana kandi je ndababwiye mukiriho murakoze cyane ni mwaba mutagihari Imana izoba yakoze ibishoboka ariko gusa tuzotahura kandi tuzomenya igikorwa ciza mwakoze cyane mu gwaruka no mu bakuze reka nshimire wowe wese yafasha akanya keza arakurikira imbonesha kure Buja Town reka nshimire wowe wese adasiba kuduterera ivyumviro ahari hose ashiraho commentaire canke asangiza ikiganiro ku bandi kugira cigishe benshi reka tubashimire kandi mwongere mugire n'ibihe vyiza hasta la vista.